nuko uwo munsi Hamani asohoka himbawe afise akanyamuneza mu mutima, ariko abonye Morodekayi ku kirimba ibwami atamuhagurukiye canke ngo amureshe ko n'ijisho, bimutera gushungumirwa cane. Yamara Hamani ariyumanganya arataha, atuma guhamagaza abagenzi n'umugore wiwe Zereshi. Nuko Hamani abiganira uko atunze nuko bimuhaye icubahiro n'abana biwe ingene ari benshi, n'ingene umwami yamushize hejuru muri byose, kandi ko yamukujije kuruta abandi baganwa b'umwami n'abamenyekana biwe. Hamani arongera arababwira ati, kandi n'umwamikazi Esteri nta wundi yakundiye kwinjirana n'umwami ku giturire yiteguriye atari jewe, mbere n'ubu yantumiye ngo nejo nze njane n'umwami. Ariko ibyo byose ntaco bimariye nkibona wa muyuda Morodekayi yicaye ku kirimbi bwami. Umve, nuko umugore we Zereshi, ariko sha abagore babi nabo babaho, mwe mushaka mu bivuge. Umvirize, nuko umugore wiwe Zereshi n'abagenzi biwe bose bamugira inama bati, nibashinga igiti c'intambwe 50 z'ukuboko uciriye mu nkokora, maze ejo uzusaba umwami atange Morodekayi bakimumanikeko, uheze ubone kwinjirana n'umwami ku giturire unezerwe. Nuko Hamani ashima iyo nama, acashingisha ico giti. Hari abantu bazi kugira abagore babi, hari abantu bazi no kugira abagenzi babi. Imana idufashe. Aho hepfo kuri 6 usome 9 na 10 havuze ngo, maze iyo myambaro niyo farasi bobihumwe mu baganwa b'umwami. Oya, reka dusome guhera kuri 13 hoba harehare. Abango maze yiganira Zereshi umugore wiwe n'abagenzi biwe bose ivyamubaye ko byose. Nuko abahanuzi biwe na Zereshi umugore wiwe baramubarira bati, Morodekayi uwo kutanguye gucunaguzwa imbere yiwe asangwa ari uwo mu ruvyaro rw'abayuda, ntuzomushobora, ariko uzocunagurizwa imbere yiwe nta kabuza. Bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta kujana Hamani ku giturire Esteri yari yateguye. 7:9 na 10 maze haribona umwe mu nkone zama hafi y'umwami aravuga, atushime mbere kwa Hamani hashinze igiti c'intambwe 50 z'ukuboko uciriye mu nkokora, ico Hamani yagereye Morodekayi, kandi ari we yavuze ijambo ryakijije umwami. Umwami aravuga ati, mube arico mumumanikako. Nuko Hamani bamumanika kuri ico giti nyene yari yateguriye Morodekayi, maze uburake bw'umwami burahwaka. Abateze umutega bari babugwamo. Igice c'icenda umurongo w'indwi n'uwa 11 havuze ngo, bica na Parishanidata na Dalifoni na Asipata na Porata na Daria na Aridata na Parimashita na Arisayi na Aridayi na Vaizata. Abo bose uko ari 10 bishe bari bene Hamani umwasi w'abayuda mwene Hamedata, ariko ntibakojeje ukuboko kwabo kwisaho. Aya majambo ngira murayumva. Imana dufashe cyane.
birangiye uwari yamanitse yashinze igiti cyo kumanika k'umuntu yanka, birangiye ari wakimanitsweko. Niwaja kwima imva y'umwansi wawe, urabanza ubaza Imana urutonde ingene rumeze, urabe ko ari uzopfa inyuma yiwe, kuko hari igihe woja kuyimba ugasanga wimvye yawe. Ntuyimbane inzigo ngo uyimbane ibipimo bidakwiye wibaza ngo uzomutsindagirayo. Urayimba neza kuko ntuzuzoyijamo, ashobora kuba wewe. Imana idufashe. Aya majambo yanteye kwibaza, kubera iki umuntu akomera ariko agakora amahano yamara agashaka yuko abo yayakoreye bamuvuga neza? Iki kibazo muracyumva? Kubera iki woshaka ko bakuvuga neza kandi ataneza bakuzi ko atani imirimo myiza bakubonana, mugabo ukifuza ko bakuvuga neza? Imana idufashe cyane. Haleluya. Hama wabona baranse canke bakihorera, ugahitamwo kongera ikibi mu kindi, ukagomba yuko unabibahora kandi ubahoye ubusa. Imana idufashe cyane. Amajambo dusomye nka uravye Hamani, uretse igikenye n'ubutegetsi yari afise, Morodekayi murabona atari inzira karengane, yaramushinga igiti ngo amubambe. Kubera iki? Kubera yamurenganye, ntamubone, ntamuramutse gusa. Imana idufashe. Haleluya. Umunyezamu utazi ko yariye ashobora kurara yaraye ariruka n'abasuma canke akarara adasinziriye, urarenganye arakugururiye, ntacubaye, nta ngora, ntagutebeje, mugabo kubera gusa atakubise inkoro hasi ati ndamubamba. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nico gituma mporangira nti imbere yuko ushira mu ngiro ingingo mbi wafashe, banza ukore no exercice, ubanza usubire muhira, witegereza umugore n'abana mu maso, ubarabe. Niwamara ubone ikibi wateguye cyo kugomba kukigirira, hamwe gihinduke hikabaja kuri abo bantu bawe, urabe ko nimba wogikora. Kuko nubwo utobikora, Bibiri tweretse yuko bazogufasha kuriha fagitire y'ikibi wakoze kandi mutagikoranye. Umwana kazira bube gito bwase, umwana kazira ube giti n'ubugugu bwa nyina. Abagore muhanura abagabo nabi, mumenye ko namwebwe fagitire muzoyirihako. Amen. Haleluya. Bibiri tubwiye amakuru y'icegera cy'umwami, umugabo yitwa Hamani. Imana yari yaramugiriye ubuntu, imushira hejuru cyane, abicegera cy'umwami. Yari yaramukujije. Imana idufashe cyane. Imuha icyubahiro cyinshi cyane. Mu cyubahiro cy'ibare yivanzemwo igitinyiro, hakabamwo n'icyubahiro n'ubutoni n'ubutunzi bwinshi. Bibiliya yatubwiye neza ingene vyamugendeye. Ariko nubwo yavuze ibyo byose, Satani yaraje aramusuka byitwaramwo nabi, ahohotera inzira karengane y'umunyezamu yitwa Morodekayi. Aramuhohotera, ahubwo amukatira ubwo gupfa, aragenda ashinga igiti gisongoye c'imetero 50. Ariko murumva yo yaramumanitse wa, tambuka hano uve hano, urawo murambaro w'imetero 50 iyo zigera. Yaramumanitse kure, azosanga ukiraribwa n'ibisiga gusa, avyitwaramwo nabi.
Bibiliya tubwiye ngo iki? Ngo yari asohotse avuye ku kirimba, avuye gusangira icayi n'umwami. Umva iryo bakwegera icyo ryonyine. Avuye ku meza y'umwami, yafunguye, bamuhaye amahonere yose akenewe, aragenda yibagira ko kanya ubuntu Imana yamukoreye mu gihugu kizima, nta wundi muntu ngo yasangiye n'umwami. Bibiliya tubwiye ngo yari wenyene, n'abandi baganwa ngo ntibari babyemerewe. Ariko ibyo ntibyamubumba. Icyo cyubahiro cyose abona umenga ntikimukwiye, kubera abuze ko gakeya gusa kukurambarara k'umunyezamu asanze ku irembo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yumvira asohotse ku meza muri saro y'umwami, bamuherekeje, amaze kurira ifarasi yiwe yera y'icyubahiro. Ariko baramubwira bati genda nejo uzogaruke. Siko Bibiliya yavuze ngo bamubwiye ngo nejo azogaruke wenyine, ngo ashike ku irembo Satani amurasa umwami wo kutabumbwa n'icyubahiro afise. Bibiliya tubwiye ngo ashitse muhira atahana agashavu k'umunyezamu. Umugabo atacabuze, afise icyubahiro, afise ubutunzi, afise igitinyiro, atumirwa n'umwami ari umwe, ngo ataha afise umubabaro mu mutima, ngo kubera ngo umunyezamu ngo ku irembo ngo ntiyamukubise kw'inkoro hasi, ashitse muhira ngo atuma ko abagenzi biwe bose. Niko Bibiliya yavuze. Ngo acatuma ko na Zereshi umugore wiwe, arabanza biganira ukuntu byagenze ibwami, ababwira ubutunzi afise ingene bungana, ababwira icyubahiro n'ubuntu afise ko n'umwami bamudugije bamurutisha ibindi, ngo ashiramo akajambo kabi, ngo ariko ibyo byose ngo numva ataco bimariye, ngo kubera Morodekayi. Umugabo yararibwa n'imibu yibereye hariya, ngo kubona Morodekayi akiri hajya ku irembo ry'ibwami, ngo ibyo byose numva ataco bimaze. Umva bimwe bita kurongora nabi rero. Umugore n'ababagenzi biwe babi ngo bavyumve bati wewe tekana, wewe tuguha inama nziza. Abantu bayobowe na Satani boguha inama nziza gute? Bati wewe ntibyirirwe birakugora, ejo ntuvuze rendezvous yo gusubira gusangira icyayi n'umwami, ati imbere y'uko usuka amata mu gakombe uzobanze umusabe aguhe Morodekayi, atahubwo imbere y'uko ujayo banza ushingisha igiti ku irembo iwawe c'imetero 50, base bame babona umuntu atakubasha gushaka ingero zose urabagira, abantu bose bazoza barakubona bashinda agashitsi. Ngo asigenda gishinze ashitse ibwami. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Murekane babwiye, nubwo Hamani yasumbye icyubahiro Morodekayi, nubwo yamusumbye ubutunzi, akamusumbya gukomera no gushigwa hejuru, Morodekayi niwe yasumbye Hamani gusenga. Morodekayi yasumbye Hamani kugira gute? Gusenga. Iryo joro ryose bariko barara basongora igiti, ijuru ryariko rirabyitegereza. Haleluya. Rica ritangura kugurura dosi ya buri muntu wese hagati ya Morodekayi na Hamani. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo Imana ituma ukuboko kwa iri mu ijuru, igenda itoragura itiro ryose riri ku kirimba iraritwara, ngo umwami abura itiro byanka ko asinzira. Kubera dosi ya Morodekayi na Hamani mu ijuru bakiriko barayitunganya neza, ngo abura itiro, bamuzanira ibintu byose byotuma asinzira, utuziki tujyane bukebuke tutayogora cyane, abantu baze gutera inkuru no gutweza. Wapi! Mu nyuma aravuga ati nimugende muryame, nimunsigira ibitabo gusa, nsigira ibitabo byo byakozwe ngaha. Asoma ibitabo, amaraporo yose bagiye baramuha y'akazi ngene kagenze ku kirimba, ajagwa ku gitabo kirimwo ko Morodekayi umunyezamu ari ku irembo yigeze gutanga amakuru
kandi amakuru yo yuko Zereshi nande nabigita ngo bacuze umugambi wo kwica umwami. Ayo makuru ni Hamani ni Moridekayi yatanze, asanga aho vyanditse kandi basanga ivyo yavuze byari ivyo umugambi wariho. Uko gupfa k'umwami guteshwa n'umunyezamu ntiyarakivyibuka. Imana ishimwe cyane ngo ahasome Imana imufata amaso iyatumberezaho nyine ati nta kindi gitabo usoma gumaho. Umwami akoma abajyamye bose ati nimuvyuke hano. Mbega Moridekayi umunyezamu kwirembo hariya umwe yatanga amakuru yo gukiza umwami, hari agashimwe twamuhaye, bose bati wapi arihe ataracari kwibariyeri hariya niwe yugururira binjira n'abasohoka. Noneho iperereza ry'umwami naryo ribajyarira rimenye amakuru yo kwa Hamani yuko ahubwo Hamani nawe azindukanye umugambi wo kumanika ku giti. Amakuru yo kwa Hamani agongana nayo ku mwami. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ngo baramubwira bati mwami nubwo uri kuvuga ibyo kumushimira hari amakuru utazi. Abahungu bacu dutuma kurondera amakuru batuzaniye amakuru kwiremba kwa Hamani hashinze igiti c'imetero 50 yateguye ko akimanika ko Moridekayi. Ya umwami ngo arashungumirwa ati umuntu yamburiye bagira banyice, uyu mugabo nagomba kumwica. Ngo bakimuha raporo Hamani ngo barashitse ati hodi apa. Umwami ati karibu, ati utaricara ndakubaza. Umuntu umwami akunze yo mugirira iki? Kubera yari yatumiwe wenyine n'abandi batatumiwe, aribwira umutima ati nta wundi avuga ni jewe Hamani. Haleluya. Arabidondagura tumviriza mwami ngene wobigenza. Ataho ati cambere ati wo kwambura impeta yawe wambaye ubwami ukayimuha, atugaca umwambika impuzu y'ubwami y'inyambara bami yawe, atugaca umushira kuri ya farasi we ugenderamo, ati hanyuma bagaca bamucisha muri ville n'ahantu hari amasoko, hari umuntu imbere yiwe agendera asemerera avuga ngo nimuvugirize impundu w'umwami Akunda. Haleluya. Arabidondagura byose atumviriza rero ivyo vyose uvuze atana kimwe kivuyemwo genda ubigire Moridekayi. Haleluya. Ati kindi naco ngira ndakubwira uyo muntu ubona yogenda asemerera avuga ati muvugirize impundu w'umwami Akunda ni wewe. Moridekayi bamukubita ku ifarasi. Haleluya. Bamwambika impeta y'umwami umwungere umunyezamu hariya, bamwambika impeta y'umwami n'inyambara bami, bamuha ifarasi yagendera ku mwami. Imana ishimwe cyane. Ivyo ubu ni nk'ijya jipe bita VIP. Umwami abagendera muri yamuhaye. Hanyuma rero bayimushize ko bati Hamani fata ikiziriko jimbere y'indogobo ngiyi indangurura amajwi ugenda urasemera uruvuga uti nguyu umwami Akunda. Oya mbwira iyo oya reka tubaye turindire ndabira iyo foto ndabira iyo foto Moridekayi yicaye ku ndogoba hejuru, uwaraje kumubamba ku giti afise ikiziriko n'amaguru agenda avuga ngo nimwubahe umwami ahaye icyubahiro. Arabikora mwijuru bavuze bati iyi dose uko tuyibona ibihe turavyuburura, wari hejuru aja hasi, wari hasi aja hejuru. Wagaruke amushikanye ku kirimba arataha, ngwatahe bati none kiriya giti yamanitse coga mwami bigenda gute?
ati ibyo ntibigoye, igiti ntikibura akazi, igiti nta ngorane kirakora akazi. Kenda rero mumufate, kijya giti yagombye kumanikako Morodekayi abariwe mugishirako. Haleluya, Bwana asifiwe, amen. Noneho Morodekayi Hamani ngo asubire muhira, wasanga atuma ko babagenzi biwe kandi na wa mugore wiwe arabiganira ati ibintu bibaye n'ubugesera, za mpanuro Umwami asize haterega ibintu biba, arabiganira, umviriza abantu babingene bameze. Ati kandi rero ati nimba ari uko bitanguye, utangiye gushiraguzwa imbere ya Morodekayi, akaba ari hoho ari mu bwoko bw'Abayuda, ubwoko bw'Imana, ati uzocuranguzwa, ndakurahiye no gupfa uzapfa. Ngo akiriko baramubwira ivyo, haleluya, ngo umugabisha mukuru ajejwe umutekano w'umwami ngo abarashitse, yitwa Haribona abarashitse. Ati Hamani, amaboko inyuma, ati wewe urahagaritswe kandi urubanza baguciriye ni kuri kiya giti. Ngo bamwuza kuyaburiza idarapo, baramuduza neza, bamushira ku giti, abona acikanirayo. Urupfu yari yateguriye Morodekayi abari warupfa. Yishwe niki? Ubwibone, mutima ugumye, mutima udahaga, mutima utabumbwa, aho kubona neza n'ubuntu Imana yahugiriye, ukabona yuko wewe uri ukomeye, worenganye ushatse wese. Imana idufashe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni vyiza ko umuntu yicara akaraba nigiki we uri Imana itakugize, nigiki, nimba ukomeye, nimba uri umunyacubahiro, nimba uri umutunzi, ikintu uvuga wigize muri ivyo Imana itakugize niki? Ntacyo. Nigiki utunze itaguhaye? Kuko ivyo ni washobora kuvyiga kukabimenya, uzomenya guca bugufi, ahubwo nawe uhesha Imana icubahiro. Uzomenya kubaha nujya winsuzugurwa, uvuga uti uko Imana yangiriye nanje kankura muri mwe nawe, uyu nawe je yogira ibakwe, Imana ikamutabara. Imana idufashe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe. Morodekayi nubwo yari kwirembo, yari mu mugambi w'Imana. Nico gituma nakubwira ngo ntugasuzugure uyo muntu muri kumwe, ntugasuzugure umubanyi wawe ngo nuko ubona wewe no munsi bimeze neza, kuko kazoza kiwe Imana yakagize ibanga ntakuze. Yaje ushobora kumukenera, ntumurabire mu ishusho y'uno munsi, ubuntu bw'Imana buracahari. Wakuyemo ubwawe ariko iracamubiki ubwiwe nawe. Imana idufashe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe, amen. Abantu bagomba kumenya yuko ikintu cyose wowe uri ugomba guhesha Imana icyubahiro. Ugomba kumenya yuko Imana ari itanga byose, ukamenya kubigendera. Imana idufashe cyane. Haleluya. Icyababaje mu nyuma nikiye twasomye, icyaha cyakoze umuntu umwe yitwa Hamani. Ariko namwebwe mugira inama mbi abandi, ntimwibaze ngo namwebwe ntizandikwa ahantu. Fagitire niyasohoka muvusemo pare yanyu. Muri babagenzi biwe Bibiliya itubwira ngo kumugwa Ishushani abantu bose bari abagenzi ba Hamani, bamwe bamuhanura ibitari byo. Bibiliya itubwira ngo hicwa mwo abagabo 500 n'abahungu biwe yakuye mu nda 10, atakindi bazize inama mbi
no kwifatanya n'umunyakibi. Zaburi ya mbere iravuga ngo ntukicarane n'umunyakibi, ntukicarane n'abacyokoranye. Aho ubonye abanyakibi bakoraniye tungwa n'ibirengo genda. Nigaza kubabwira igihe kimwe abasuma bitwa ba Gatarina bakiriho, bamwe babomoza ibibuye bininiya inzugi, bagiye kwiba ahantu, amafaranga barayatwara. Bamaze kuyatwara baragenda bashitse kure, badodora ahantu kwibare ntibwari bwace neza. Baravuga ati ugurura uduhe inzoga. Harugurura arabaha. Umugabo araho ntiriwe ndavuze izina, Imana ishimwe cyane. Nawe yabyuha kare kuko yaravuze inyota nk'iy'umurima w'umuceri. Yavyuka kararondeza ahantu go bagwaye ruhiye kugira ngo abe mu bambere. Imana ishimwe cyane. Yumva abantu bavuga kwibare. Aravuga ati ubwo aba bantu muri iki gitondo ko bakiriko baranywa uwo barababogira umutima mwiza bakamusomya. Kumbe ne bya bibandi. Ngwashika ati mwaramutse neza abashingana, ati mwaramutse nakawe. Hati none ko joho nabuza gatiro ratega inyota iranyishe imihogo yasataguritse. Ati cara baguhe. Arasoma. Bamuha inzoga. Mugabo ntibamubwira iyo bavuye. Entreta rero polisi nayo irikibaca mu makanda igenda irondera abo basuma baheje kwiba iyo banyikiye. Sinzo baharababwiye ati jewe uko ndavyumva numvise abantu bavuga kwibare kwa naka kandi bwari bwace uwoca kuraba wosanga ari bo. Baragenda babona nibo, polisi irabazunguruka ibahwikirira rimwe na wa wundi ataje kwiba, umwe yavyuha kuvumba gusa. Ngo bafate harabatereka jewe sinarimwe njemvu ati oya reka nabo babasuma ntibamuvugira barihorera. Baca babajana mu prison y'Igitega hari kuri Micombero. Imana ishimwe cyane. Ngumwose bamanika isuka hejuru, hariya hejuru. Bamubwira bati iyi suka iri umunsi yabaye ifuni itigeze irima niho muzovayo. Ako isuka itarimye yo bifuni gute? Mwini mvuga barabwira ati muzoherayo. Wiyumvire umuntu yapfunzwe atacazira azize ko bamusanze mu kibanza kibi gusa yicaranye n'abantu babi baje gukora amakosa baramupfunga. Yapfunzwe na Micombero akugwa mu gasho n'ikigongo cyandadaye wahirya yejo. Azize ikintu kimwe gusa, kwicarana n'abacokora, kwicarana n'ababi. Cyo tumana kugira ngo aho uzokumva babi inama y'ikibi tungwa n'amaguru. Imana dufashe cyane. Haleluya. Abantu 500 ngo barapfa bazize Hamani. Bazize kibi cyakozwe na Hamani kubera bakimushigikiyemwo. Mu bantu bambabaje cyane naba bana biwe. Uyumvira abahungu 10. Nico gituma navuze ngo igihe cyose uzogomba gutoteza no gukorera ikiba abandi bantu usubira imuhira witegereza umugore n'abana mu maso. Uvuga uti iki kintu ngira nkorere bari abantu gishikiye abanje nomera gute vyogenda gute? Benshi bazobireka kuko n'inkozi z'ikibi zikunda imiryango yazo. Imana idufashe. Biratubwira ngo abahungu 10 umwe ngo yitwa Parishani Data, Darifoni, Asipata, Porata, Adariya, Aridata, Parihashita, Arisayi, Aridayi, Vaizata. Nokure kwema naho bari umuyuda ngaha ntiyo mpinyuzo. Aya mazina nuko avuze. Y'Igiheburayo. Ngo bose barabafata barabica. Kubera iki? Kubera ari bene Hamani. Umva icyo bazize. Bapfuye kubera ari bene nde? Bene Hamani. Muhanda binginga bene data nkababwira nti bantu b'Imana. Ni byiza ko abagabo tubiri vyuya tugaheza tugakora tukaronderera imiryango. Ariko igikuru ni byiza ko usigira abantu butunzi. Ariko igihambaye no kubasigira izina ryiza. Izina ryiza rizobatunga. Imana idufashe cyane. Haleluya. Barasifiwe.
rero ntugahendwe n'icyubahiro ufise, ntugahendwe n'ubutunzi ufise, ntugahendwe n'uko wowe uri ukomeye ngo wibaze ngo wewe ngo woce ukorera ikiba abantu bose ushaka. hari umunsi uzogwa kwihaha ukagwa kuri mwene wabona Morodekayi yagusumbya gusenga, uzogera ingorane. umuntu umwe w'umutama yanciriye umugani aravuga ngo guca bugufi ngo ntiguca umugongo ahubwo guca inzira. guca bugufi ntigusuzuguza umuntu, guca bugufi ntiguca umugongo ahubwo gucira inzira aho gushika n'ahandi. yamara hariho abantu nyene umenga na ADN yabo baremye mu kibi, n'amaraso yabo umenga ni mabi gusa, nta ciza bo kwiyumvira na kimwe. hari abantu b'intashima batoshimira Imana ubuntu bwayo ngo biture neza abantu b'Imana, ahubwo bifuza ibibi gusa. hari umugani w'ikirundi uvuga ngo inda yamize ikibi ngo naho iramize amata ngo itura umube w'umubirizi. uwo mugani murawumva? inda yamize ikibi nubwo woyiramize amata itura umube w'umubirizi. murabyumva ivyo? hari abantu nubwo bogirirwa neza gute bobo batazokwigera bakora icyiza na rimwe, naho wogira gute. mu gitabo cy'imigani handitse ngo igipfu ngo nubwo wogishira mu isekuru ukagisegura ukakinoza neza ngo ubupfu bwacyo ngo ntibwonoga. ni Bibiliya bivuga. Dawidi yigeze kubabara avuga ngo kubera ko abantu nabagiriye neza ariko ngo bahindukire bakangirira nabi. muri Zaburi 109 iyo Zaburi niyo Dawidi yigeze gusenga, ariko muyirinde mwe ntimuzoyisengeremwe abantu, irakaze. umuntu umwe yigeze kumabaza ku mutima nje imbere y'Imana rero ndiko ndamusomera iyi Zaburi, subira kwicuza mu nyuma ntiyondeka kuko yagize ibyago mu nyuma ndamenya ko byavuye kuri jewe. mwe mwirinda gushavuza abantu. Zaburi 109 ni Zaburi Dawidi yasabiyemo imivumo abansi biwe. iyo Zaburi iteye ubwoba, ibintu yabasabiye ntimuzobisabira abansi banyu, muzobanesheshe iciza. inabi ntikabaneshe ariko muyinesheshe ineza. Eraba ku murongo wa 4 ngo urukundo rwanje bagwishyuye kuba abagwanizi banje, ariko jeho nitwararitse gusenga. wumvise kakajya gusenga ngo kuneza nabagiriye banyishuye inabi, ku rukundo banyishuye urwango. aha munsi hacaba rero ibintu abasabiye biteye ubwoba. Imana dufashe cyane. rero hariho abantu ntimugacike intege zo kugira neza, nubwo abantu baba babagiriye nabi komeza mugire neza, kuko wewe urimwo umwami w'urukundo, urimo mwemu w'urukundo. ntukamwiyambure kubera uhuye n'umuntu yawugiriye nabi. Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo nimwahura n'abansi banyu bashonje mubagire gute? mubagaburire. niwahura anyotewe umuha ibyanyu, ngo uguhora si ukwanyu ariko nukuhoraho. mwebwe inabi ntikabaneshe we muyinesheshe ineza. tureke Imana yihorera. bwira mugenzi wawe mukome kugakokora, kandi n'abariko barasinzira mu bakome. mubwire uti tugira turangiza uti mugabo bavuze ngo ikiburi kurakora ko mutavugirana. mubwire nawe akubwire. mubwire uti ikiburi kurakora
fagitire yacu iriko irandikwa. Nk'uko Hamani yarishe niko nawe uzoriha. Uti rero hakiri kare tandukana n'ikibi, matana n'icyiza, kuko nta kitagira impera. Haleluya! Wamubwiye oya ngira ntiyabyumvise neza. Reka mumfashe tubwire n'abadukurikiranira ku mateleviziyo, sibyo, no ku maradiyo. Abadukurikirana bari mu miduga, abandi bari mu masarone he, tubabwire iri tangazo. Vugira rimwe uti ikibi uri kurakora fagitire yacu iriko irandikwa, witegura uzoriha. Tandukana n'ikibi, umatane n'icyiza, niho uzohabwa impera y'ubuzima budashira. Amen. Amen. Bantu b'Imana, mwige kwitandukanya n'ikibi. Bantu b'Imana, mwige kwiyambura ubwibone, mwige kwiyambura kumva muri bitangaza. Iyi si turiko tugendera kuno munsi, uwo yifukura munsi imaze kumira benshi bagusumbye icyubahiro. No munsi ntibagihema, n'amagufa yabo yarumye. Mwirinde kurangiza nabi nka Hamani. Mwirinde gukoresha nabi umugisha Imana yabahaye. Gutogwa mu bandi ugakomera si kibazo ukora, n'ubuntu Imana ikugirira. Gutunga gusumbya abandi si amajoro menshi uzinduka ngo abandi uvuye ngo vyase kubera baryama cyane. Wapi, barazindutse ariko bo babura ikiganza cyiza cy'Imana kibakorako. Babura umugisha uvuye ku Mana. Niwagira ibakwe rero baza Imana, tinda bigenze gute, nitware gute, nitware gute. Gukora icyiza birashoboka. Mucire inzira abana banyu, ejo ntimuzabamukira ngaha, ariko bazosigara. Inzira musize mubashiriye niyo bazocamo. Abantu bobura ubwenge gute kandi Bibiliya tuzigendera tuzisoma iminsi yose. Umunyacubahiro yitwa Yonatani, umwana w'umwami. Muzi yuko umwana w'umwami akagusumbya icyubahiro umwami mbere. Yonatani ntiyigeze ashigikira ikibi cyase igihe yagomba kwica Dawidi. Yarabona ko ari kamuhora ubusa, ko ari umwana w'umukene wo kwa Isayi. Wewe ahitamwo kwitandukanya n'ikibi nubwo cyari ko gikorwa na se. Akamari karaburira Dawidi ati data gufitiye imigambi imeze uko, akamurungikira n'ibyo kugira bunze mu kibundo yinyegeje. Igihe cyose Yonatani yemera kuba inkinzo, yishize ahantu avuga ati jewe nkunda Dawidi nk'uko numva nkunda ubugingo bwanje. Hageze n'igihe avuga ati jewe nopfuma mfa Dawidi akaba, kubera we Imana yari yaramwibiye ibanga mu jisho ryiwe, abona ko Dawidi atazopfa, kuko isezerano ry'Imana ryari ko azoba umwami. Uko vyarangiye Sawuli yarapfuye, na Yonatani umuhungu we warapfa. Imiryango yabo yose iratikira, mugabo hasigara akana gatoya kitwa Mefibosheti. Umwana w'umwami aje gushumba Irodebari. Imana ibarinde ku Irodebari, bantu b'Imana. Kuyumvira umwana yara umwuzukuru w'umwami, bose barapfa bazize ubube gito bwa Sawuli. Na Natani umugenzi wa Dawidi arapfa.
ariko igihe gikwiye kiragera Dawidi aba umwami. Ngo igihe kimwe ari ku meza ngo yibuka ineza ya Yonatani, yibuka yuko Yonatani atakiriho. Ngo arabaza ati none nta muntu n'umwe asigaye wo muryango kwa Sawuli kugira ngo ndamugirire neza ku bwa Yonatani? Ngo bararondera barabura. Mu nyuma sinzi wavuze ati hariho agahungu ka Yonatani kasigaye, ariko karamugaye bagakubise hasi bariko baragahungana karamugara. Ati kari Irodebari. Dawidi arambika ifurusheti n'icyuma hasi aravuga ati tidusubira gukora ku meza. Uwo mwana adashitse kubera neza se yasize akoze gusa. Baragenda baramuzana. Dawidi agumbira umwana wa Yonatani amushira mu bana biwe, aramubwira ati Mefibosheti, ubutunzi bwose bwari bwa sokuru wawe, amatongo yose yari ya Sawuli, abashumba bose bakorera Sawuli, abakozi bose yari afise, uno munsi ndabiguhaye kubw'ineza so yasize nkoreye. Haleluya. Aramubwira ngo kandi kuva uyu munsi wewe imeza y'umwami twongeye kwiyindi ntebe yawe, uzokwamurira ku meza y'umwami gushika mpaka jewe ntakiriho, kubera ineza se yasize akoze. Wowe uri gukorera ko abantu kizotuma igihe kimwe utakiriho bazibuka abana bawe. Uri gukora iki? Uri kubasigira intahe yihe? Uri kubasigira izina irihe? Ntibazomera nk'abahamana aho baciye bose bakabavuma bati itu abo bakomoka kuri naka yankoze y'ikibi. Uri gukora iki? Nubwo bosigara Irodebari, igihe kimwe zobibuka, Imana ikabibuka kubw'ineza wakoze. Iki kibazo icyumvire, nzi yuko mwese mukunda abana banyu, nta muntu n'umwe atifuza ko umwana we yomererwa neza n'igihe atazoba akiriho. Hari n'umwe se? Uri kubitegura gute? Uri kubasigira amafaranga, ubasigiye amazu n'amatongo menshi, utakiriho bazobirya bihere. Nibamara kubiheza bagakena, isheke usigaye bandikiye y'imirimo myiza usezokoze niyi. Ariko Yonatani yasize abasinye isheke itazohera, bazorutira ubuzima bwabo bwose. Yagiriye neza umuntu batari no mu kigero kimwe, ari umwana w'umukene, umwana atotezwa na se, ariko ahitamo kumukingira nawe igihe kwiye kigeze atabara uwi watakiriho. Uno munsi mushike muri aba bana banyu mu maso, uyumvira ibyo uri kurakora utakiriho, ubasigiye iki? Usize iki? Kuko icyo nzi cyo nta gikorwa na kimwe, nta kibi na kimwe uri kurakora kitazorihishwa umunsi ntazi. Fagitire yacu iri kirandikwa. Nimba uri kurarenganya abantu, menya ngo fagitire iri kirandikwa. Nimba uhohotera abantu, iri kirandikwa. Nimba unyaga abantu, iri kirandikwa. Hari abagabo muri mwebwe bamwe bavuga yuko banakijijwe, baje kungaburo yera, abantu ndetse n'abahanuzi mu mashengero atandukanye, mugabo amafaranga n'ubutunzi bwabo ari umuvumo ku misozi aho bavuka. Hari umuntu aronka amafaranga aho gufasha abandi, bavuga ati ababanye n'inshuti n'abagenzi ba hafi babone yuko nagize umugisha nanjye mbere umugisha abandi, ahubwo ayo mafaranga bayakoresha mu kubatoteza babomora ku matongo ya basekuru. Wamara ukaza ukamanika ibiganza uri kuhimbaza Imana kandi uri inkozi y'ikibi.
bijya uri kurakora abawe nawe uzobasiga. Kujya uri kutoteza abandi bazototeza ababo. Kujya uri komora abandi mu matongo ya basekuru nawe abawe bazobatoteza. Tukwiye kugira ubwenge bwo kumenya nubwo wowe uri umukene gendera ubuntu ugira ibanga muri societe bakumenye bavuye ngo nubwo ari umukene ni nyankamugayo, nubwo ari umukene ntabesha, nubwo ari umukene ntagira ishari ntagira inzigo, nubwo ari umukene tasura ibinyoma. Ibyo bazobikwibukirako. Umwana wawe arengane asanga umwe wasuriye bagomba kumurenganya nawe Imana yaramwibutsa agakomera avuga ati uyu mwana nuwo kwanaka, kandi iyo atabase canke iyo atabasekuru cyagihe bari banyaze arahaguruka aravuga kuri uko kuri wavuze azokwishyurwa utakiriho wawe bazibuka gute? Ubasigiye iki? Abantu bariyemera bakikomeza batuza bakiyita amazina ngo je ngo ni nyamupfa ntibarire. None horirande umeze uko? Oya horirande ujya wenyene uratoteza abantu urabesha uragira none uri nyamupfa ntibare none bumve gukomene ntituzorira nyene kuko horirande tokwibukira ko icyo turiza. Ega turi mu mwiherero twamaze gushika kwinjira mu mutima yinjiremo wenyene wirabe mu mutima uvuze ati je nkubu mpfuye mu bantu bose mfise n'abantu tuzinanye horira bangahe muri mwebwe hari abaja gutora 0 avuga ati nukuri ndabiravye jewe mpfuye ndabona ko tawori nimbi buri horiza umugore n'abana mugabo nabo wabashize mu kigonera kimwe n'abandi urabatoteza. Umugore ntaherutse amahoro waramufutanije umugirira nabi aragowe nawe ntazorira uretse gusa ko azofye neza gusa kugira ngo yereke abaje guhamba ko kamembe nta kundi. None vugisha ukuri nta bagore muri abana bapfakara atanu ukwezi guheze ukabona kabiri keza kagarutse ntavyo murabona, kandi agivuze umugabo n'amavuta atamufata kubera kurararira yitse umutima babaye n'indya yajya ntizamushikamo ngo avyibuhe. Mugabo ikibi cyasohose kivuye mu nzu umugabo arapfuye ukabona umugore waruze ko ari umukecuru w'imyaka 50 60 agucikanyaga 10 mu mezi 2 wibaza ko ari kubera iki? Uri nyamupfa ntibarire. Imana dufashe. Ega amagogo arasazisha umuntu agira iminkanyara avuze imyaka 30 akuma amavuta naho musigi kambiri amavuta ntamufata kubera umubabaro wo mu mutima. Burya amavuta atuma umubiri usa neza saya twisigaye na mavuta dudubiza ava mu muntu najya wariye nujya munezero nikajya kanyamuneza bafise akaryama gasinzira kumva merewe neza arakunzwe akagira kabiri keza. Dusenge Imana idukuremo imitima mibi sivyo? None mubi uri kunguka mwiki kwanka abantu wombwira inyungu wabikuyemo kwanka abantu guhura n'umuntu kumva gwa ikirungurira kandi wari ifi datera ikirungurira muge kirunguruka kigwazwa n'inzigo n'ugwanko kuko wumvise wo wanka yagiriwe neza. Uzigara abantu babura apeti kubera bumvise uwo badakunda Imana yamugiriye neza
kubera umugisha winjiye kwa naka ukarara urwaye agasibe bikanka kurya urutima rukavyimba, uzobuza Imana guhezagira bishaka kwitazokubaza. Oya, Imana ishimwe. Nzi abantu benshi uno munsi bafise ubuzima bwiza kubera basize babivye imbuto nziza, bafashije abandi. We rero iri jambo ritemberana, nimba uri mu biro banza uryumvire ko, uri muri saro uryumvire ko aba bana uri kuragira ubasigahe, ubasigiye iki? Ubasigiye izina rimeze gute? Iyo niyo ntambara dukwiye kurwana. Pawulo yaravuze ati ndifuza gukora ibyiza ariko ikibi cyama kintanga imbere. Hari umuntu muri mwebwe avuga ati Mana ntabara, ndifuza gukora ibyiza mugabo uyu mutima mfise ntunkundira kuko ni mubi. Ni mubi, mufise imitima mibi. Hanyuma usenge Imana ati Mana uyu mutima ndawuguhaye, ndemera uwundi mushasha. Uri mu rukundo no kukubaha. Reka sozere kuri aka kantu. Umuntu umwe ngo aravuze icaha kimwe, icaha cyo kwiba ivyema, ngo yakunda ivyema gusumba ibintu byose biba. Ibindi byose byavyihanganira kiretse ivyema. Hari abadayimoni batera ukuntu kugona. Ivyema bibonye ngo umutima waranka bakavyivye kabisa. Hanyuma rero umunsi umwe aja gukizwa, arakizwa aravuga ati jewe ndakijijwe iki caha sinzogisubira. Arataha. Buya naho mukizwa Satani dutegerera harya. Haya kwiremba bagutegereye. Ngo aje gutaha ntiyacaho yazananye, aca handi. Aho hantu aciye kumbe kunzira hari umurima w'ivyema vyeze. Vyeze neza. Bimwe ngo ashikeho umutima ati wabonye ivyema? Mbivyema nje. Nawe mwaravuga ati wa mutima we sinshobora gusubira kwiba nakijijwe. Umutima ati ivyo birakuraba jewe urama. Ngo haba impari zawe n'umutima. Yo dayimoni mbi. Ngo ahagarara impande y'umurima baraharira biranka, umutima ati turavyiba ndabirya. Na wundi ati nakijijwe biranka. Ati turavyiba. Umugabo atavuga ati nanjye ushima tutavyiba ndicaye. Ati sindagutiza amaguru, sindaguha n'amaboko, genda uvyibe wenyene je nakijijwe. Hanyuma nyene umurima waraza asanga umuntu ariko aratongana n'uwundi mugabo atabona. Aramubaza ati wa mugabo ufise ikibazo nyabaki? Atumviriza ndakubwira ndagushingira intahe. Jewe ukumbona mvuye mu rusengero nakijijwe. Nahora n'umusuma nibi vyema nakijijwe. Mugabo umutima najanye niwo ngarukanye. Nadushitse ngaha uri kumbwira ngo ninje kwiba ivyema. Nanje nawankiye sindawuha amaguru, sindawuha amaboko, uwo mutima numve mugende wibe wonyene Imana irampundi. Hanyuma nyene umurima aramuraha bati nico cyonyene ufise. Atereka ndaguha inkuru nziza rero. Ubwo wanse kwiba ugaharira n'umutima wawe ni jewe nyene umurima, ubu ndaguhaye uruhusha. Injira mu murima usorome ivyema byose ushaka ubirye, uje usoroma n'ibindi utahana. Uwo mutima wuha ivyema ubirye ubihage, uno munsi ntiwivye. Hariho bamwe muri mwebwe rero Imana ikubwiye ati babarira naka, umutima ukavuga toya ndavye yankoreye je sino mubabarira.
bagaharira na mpwemu yera bakanigana umutima ati baba undi ati mbibi. Uniondolee